ishirahamwe Antebu risanzwe rihurikiyemwo abize n'abakora ibijanye no gupima indwara mu laboratoire mu bisata vyayo bitandatu harimo igisata kijanye n'ivy'ubushakashatsi cane cane n'ubushakashatsi bukorerwa mu gisata c'amagara y'abantu. Rero kubera ko twabiciye dusanga ubwo bushakashatsi ntitwobwisangiza twenyene, twahisemwo kurondera abandi bize ivy'ubuvuzi bo mu madomene atandukanye yose agize ivy'ubuvuzi aha mu Burundi kugira ngo tubegeranye hanyuma dushobore kugira umugwi wagutse munini urimwo abahinga batandukanye ndetse b'ubumenyi butandukanye bwabo bw'amashuri ndetse n'ubumenyi butandukanye ku bijanye n'ivyo bize, hanyuma tuje hamwe kugira ngo tugire umugwi w'ubushakashatsi wo kugira ubushakashatsi mu Burundi. Uwo mugwi rero niwo uno munsi wadukoranije kugira ngo tuwushire ku mugaragaro. Uwo mugwi nawo witwa NAVAR Team, ni impfunyapfunyo y'icongereza no kuvuga ni Next Anthony Van Research Team. Ego ni umugwi rero ugiye gufasha gukorana n'izindi nzego zihasanzwe mu bijanye vy'ubushakashatsi. Uwo mugwi azoba ari kugira ngo duhimirize urwaruka wacu mu Burundi rwize ivy'amagara y'abantu ndetse n'ibindi bisata bishobora gufasha mu magara y'abantu kugira ngo bumve yuko natwe ubushakashatsi ntibuturi kure, ntidukwiye kwama dukeneye ubushakashatsi no kumenya ibintu mu gihugu turondera gusa abavuye hanze mu bihugu duhana imbibe canke bitandukanye baza kudugirira na twebwe ubwacu twoshobora kuvyikorera. Rero intumbero yariyo gushira ku mugaragaro uwo mugwi ndetse no kumenyesha abarundi vy'uwo mugwi hanyuma dutanguye tuje ku kivi. Bisanzwe haba mu gisata c'amagara y'abantu haba no mu bindi bisata vy'ubuzima bw'igihugu turi mw'isi iguma ihindagurika, ibintu ntibiguma uko vyahoze. Niyo mpamvu hategerezwa kuba hariho abantu bariko bariyumvira bariko barajana n'iryo hindagurika ry'ibintu. Uko bihindagurika niko hategerezwa kuba hariho abantu bariko baravyiyumvirako bavyigako hanyuma batanga impanuro canke ivyiyumviro vy'ivyokorerwaho kugira ngo ibintu bishobore guhinduka, bihinduke bijanye n'umuvuduko ihindagurika ry'isi iriko irajana navyo. Rero novuga ko bizoba ari ivy'akamaro cane gose, na cane cane ko inyishu zizova mu bikorwa vy'ubushakashatsi bizoguma birakorwa n'uno mugwi wacu bizokwama bishikirizwa haba abajeje gufata ingingo, haba abo biraba, haba n'abarundi bose muri rusange. Dutera akamo yuko abantu bakunda ivy'ubushakashatsi bipfuza kubibamwo no kubifasha tuzogera twarondera tubonana nabo tuvugana uko bogenda bafasha kuri ibi na biriya kugira ngo dushike kwihangira. Ariko haba mw'ishirahamwe ryacu haba n'abanyamuryango bagize uno mugwi tuzogera dukoresha uburyo bwacu mu ntango bishoboka, kuko imbere yuko turondera uburyo nuko twebwe ubwacu tubikunda, ni umuhamagaro wacu. Iyo rero tubikunda turitanga uburyo bwose dushoboye, kuko no kuba uyu munsi twagize runo rubanza ni uburyo twemeye kwitanga ngo tubikore. Rero tuzokoresha uburyo dushoboye, tube turakora ivyo dushoboye. Ibikeneye uburyo bwinshi cane tuzogenda turondera inshuti n'abakunzi bose b'ivy'ubushakashatsi hanyuma baze bafashe muri kino gikorwa, bityo dukore ibikorwa vyinshi cane bizoha iteka igihugu, kuko na cane cane ko ibikorwa vy'ubushakashatsi ntibiba bigarukira mu gihugu gusa, biba bifasha no hirya no hino.